wewe umviriza wewe reka nje nikorera uwo mugambi nironkera amafaranga ivyo bindi karuzumbwira wowe nivyanka wewe nzokubwira uzohera kwanza aho hepfo iyo isatura mu Kamenge mu Kamenge ushire muri vyanse comoka muri vi uko utoshe ku mugoroba uca muzi ko mu kinama umutireka ya kurya nzire yo kwinjira ugacara kandi usege n'inguvu urumva usege n'inguvu beko ntazi papa na umva kazi ko baro uzogumu yaronka ko murira ngo rakenye nga shimviro nico hanyuma nje ndagiye umugore araza kumbona Dennis je mugore araza kumbona n'imidyo ambwiye araza kumbona wewe ntugire ikibazo ingumba gusa wewe ntugire ikibazo ingumba Ash. Baby. Mano, tu não se acata. Chegou. Então. Mano, vai embora. Okay. Cheri. Uburiro isinema zakobaye nyinshi mu mutwe umvumeka ibintu byose uraba mu sinema byose cyenda kuzura bigira abantu bose ubonye mu barabara sivyo usigo ufise ubutandero kutanyishura Ibintu mbonye mu barabara ayo sama shiko kuri kurapomera ngaho none ubu hatavomere bona yumva zikuzura genda urabe bitakura mu ngo z'abandi kada kamuga kari hajyaye kakuje na berize sheri umvirize ndakubaha mugabo iryo jambo kajya kamuga umvirize cyambere kimeshe nga kuri isi nta kimuga ntaki abantu bose nga kuri isi ubu dusigaye tugendana ubumuga urabyumva ujya n'umuntu mu bandi n'umuntu nk'abandi n'umwana mu bandi bana shereka ndakubaze kwa ncembere kintu ntaragira icyo ndakubwira kwanza imyaka tumaranye n'ingahe sindwi hari niyirakoroka turaro sindwi ntayo bari 5 canke ingahe jewe ndavya n'utavyara je ndatera nuwakira sama none ko utaragenda kugenda kuvyara basi mu gahinga kugira turabikuvyara umwana uriko rantuma canke umbwire jewe ngende atego mugire nde ngira ngo kuronera handi wewe none uriko uravuga siyese mvyara urabe ko natuzanzanye umwana ngaha akwa bozo je narinzi yuko uzomuhanura Dennis mugenzi wawe afate neza ujya mwana n'umwana mu bandi urumva kandi agatika kabana muze murakubahiriza bagoye akazi kagatika kabana naho batoma bagoye akazi kandi bavuga umwana w'uwundi mufate nk'umwana wawe none ariko tuvugisha ukuri none nkujya mwana ameze kujyaye je ariko nanga Dennis nuko amaze kugiterera hanze kambere cy'aho kumbe rero nitwavyarana na nituvyara umwana ijisho ryahengamye tuvyara umwana arabumuraze uzucu umuta muri wese ukiri kwa muganga nyene ucondo wakurondere pubere ucugihambamwe akirikane wabyumvise bari kucheza we mu bwenge ntibukwiye muzakovya muvyare byarabyumuka ngaho ngo batuzanga byanka byakunda gateka ku mwana kubahiririza kandi je ngiye kwirabise zo naye sinsange iri kwirahera ushakure are muzamara byarabyumuka rero muzima batuzanya twebwe yego urazokuye n'umubyara urabe uvuza gute Jona rizikwiye Kinyoni wandede aiwe kinyoni wandede zokugurira aiwe kinyoni wandede kinyoni jamasaka kinyoni jubumera Bamonia ndo musi ndifuza yuko ndakubona uri kuramunda eja kubadida biri gutiri amahoro surabona yuko umuzi yagize imyigaragambyo ubuzima life
life kabisa biri gute rero mama Nisanzwe uri mutware wanje amakuru ya urana mama Monia hariya Imana mu kurema abakenyezi hari ukuntu Imana yabaremye ibashiranye impuhwe ibashira mu rukundo rero iyo nkuravye kenshi ndakubona mu rukundo nkakubona mu impuhwe nkumva mu mutima wanjye yo kaga niko kusakira kukaratera gute Monia usihatije kuvyuka gamana uyu munsi narose ndota ndi kumwe n'umwana wanje Monia ahantu heza hari ikiyaga uravye nkuko ku ruhande ugaca ubona ibiti inyoni zigenda ziguruka cyari ibintu bimeze neza akayaga gusa sije nabonye burakira rero mama Monia rimwe na rimwe ntibyari bikwiye yuko twoguma mu bintu byo kujyana ngaha muri no muryango ngomba gutahura yuko genda umuvyeyi nawe ukaba umuvyeyi kandi twavyaye umwana tukamushimira uhoraho siko none nasiko byumva raze kuratwenga gashushube birantanga tubona kamwemwe imyaka 18 yose igomba ikwire ntari bwaronke ubwo no musi tabukama reka ndakumvirize yampaye makuru urumva ego nivyo mama Monia urabona ubuzima tubayemo si ubuzima bwo kubandanya abantu tuguma tujyana tumeranira nabi urabona jewe Imana yarampejeje akantu k'akaboko ndakunda gukubitana nuko gusa hama rero mama Monia nje nafise icyumviro yego nafise icyumviro urabona ubuzima iyo buriko buraja buriko buragenda ahantu habi rero bana hari ukuntu urana kaga parisera ko ngaho hepfo ku gito kwa Majiridi kaga parisera urana yuko karahomvye ibintu byose ugumuza urarima harya cyose ntibikunda naje urana cyane cyakiraka kimina ariko ndakora cyo mu bantu zega cyo mu basudane cyarazi none kubereka ivyo bintu byose twoguma ngaha ubukene dufise umwana yodufasha kurondera uburyo rero je nafise icyumviro cyuko uyu mwana wacu Monia tugende tumwicarike neza hajya mu gisagara hagati muri ville oya ntukanguke n'iciyumviro urumva tumucisha amafaranga niyo mpamvu waje utwenga unezerewe imyaka 18 yose tubanye uno munsi ntugeze kubona yuko woza untwengera kubera ivyiyumviro bitarashe bitagira inzira none gutwenga kwanje kuzanye ingorane wahora untwengera kangahe iminsi tubanye je nawe umwana wanje Monia aje kwirigarakirwa n'izuba ngo tuba turondera amafaranga oya sinashatse kuvuga nkuko urumva umwe wese yifashisha icyo afise natwe bwe twoca twifashisha iki iriga abandi barabaye raba nkawa mu cyane nzega yampumye ngaho hepfo aho yampumye raba heruka kugura imoto bashira mu mbuga ariko yaraciye ku ntebe y'ishuri none wowe ntarondera uyu waramujanye ku ishuri umva ivyo vyo ku ishuri katurondera uburyo erega ku ishuri azokenera ikaye umbwira ko navyaye igisato umbwira ko ntabyaye umwana umbwira ati ntazihende asubira kuvuga ko ari erega abantu nkabo baza kubisato bakaba amadayimoni mu gihe ataco bakimariye umuntu mu gihe bamaze kuba bakimariye umuntu barabinza habo iyo ushaka ko kikumarira wari kumujana ku ntebe y'ishuri mugabo waranse none iyo ntebe y'ishuri uwo mutwara ko atamafaranga ahari wibage ko abana biga kubuntu none iyo baramuhikaye ku buntu ikayi kugwa ngaho mbega kugira umwunguruzi uyo mwana kugira umushikane kuri iryo shure wibaza ngo azogenda kuri ya mahera ku buntu kandi umugabo w'igito nuko vyama bigenda tijuka ahubwo tugikorereko ivyo bintu uri kuravuga ntivyumvikana wowe uribaza yuko iryo shure wowe uri kuravuga mbega ko mugaye agenda n'ubumuga wowe wibaza ngo
kugira ashike kuri iryo shure yo hagenda kwa gusa nyene jewe sindi umuvyeyi we sinamuvyeyi sino zandamutonda kunina ntawe kwishuri ushobora sawa rero umviriza mutware wanje ndagukunda kandi ndakubaha uri kurazana icyumviro yuko umwana wanje tuzaragenda yirwa muri ville n'uruzuba n'uruki ibyo bintu ukura mu mutwe ikintu gihari nahejeje kumusabira ishuri ubu mu kw'icenda buca tangura ishuri ibyo bintu jewe n'ukuri oya utanguyeho nyene gukora ibintu utangishije inama iryo shure wowe wamusabiye je nzorabwa kimenya n'umugabo ngaha muri uru rugo nzoraba iryo shure haje agomba kuja kurondera amafaranga natwe tukabaho Imana nizi impamvu yatumye mugira kurya yamugize kurya kugira ngo ashobore kutuzanira amafaranga ivyo bindi rero baba uri kuravuga bicaha bigaserukira ngaha bikagenda niho uzoca umenya je ko ndi mutama Dennis ngaha umugore wawe niwe ntandaro jewe wo kuvuga inkoko umugore wiwanje jewe urumva ibaze n'ukuri kw'Imana genda umuntu washobora kugira ibintu umugore wanje urumva nk'umugabo nk'umushigantahe ujya mugore yanjye niwe muhanura nabi kandi jewe ni ukuvuga bikabandanya jewe nawe ubu bugenzi bwose buzofutika sawa umviriza ubugezi buhere none ushaka kurya mugambi ntiwaciyemo wowe cyangwa gute ibaza jewe ndashobora kuvuga ntako ntagize ngenda nikundwa kaza ndigira umuntu mwiza ariko aranka kuvyuka ujya mugore wanje usanga byose rero bitumye kandi ndumugenda urumva yigira umuntu manga n'umuntu w'Imana umusinzi biki wewe je namaze kukubwira bikabandanya nk'uko by'ubugenzi bwanje nawe niba utarigera ubona ngene jewe mvuruta Bosco umviriza uri umugenzi kubyo waje kubimpanuza reka je umugore n'umusara araza kumbona ndamukwega amatwi sibyo ndamugorora ngabo weginde ukore canke areke kumvurugira umugore no ubuze umugore wawe rero we umugore wawe we ngo nabikiwe ingosha hajya hasema cy'umugabo wewe umviriza cyawa gahungu cyane cyo wagahungu uri kurabira inzego ndakuri bunyana sinyica umuntu ngo ngaho amushenzi wewe wafise ndero wewe mugomba mucangane umviriza sha mugomba mupata nabi wewe uri kuragerageza kuzuwingira mu mwana wanje none umushyiramo politike mbi uno mugabo wapata nabi umwana we ukamenga umwana wiwe umviriza rero kuguhagarika ngaha ni gasopo ngira ndaguye nanje ndagwa gasopo ari mutari bwabo nirangi giwanje ukuntu je wirangi giwanje rihinduka ribanga ahubwo ribange nzokumwe neza jamwe jewe turumvikana wewe so kandi kukubona mu muhiri wanje uzuzana ibintu bitari ngo ubwira ibintu jendi musani imani kura kucavu umviriza renda kubwira ikintu kimwe nkarure gatatu wagiye kandi ibi bya mbere gatatu wagiye ugomba ufate nabi ngoma ngaho ndabakora umupira wanje naho ndaguhaye ugomba unyage uyu numugabo afise urugo gwiyo afise n'umwana aproximate we ugice buba ugomba ugwane reka meraje umupira wanje mwamugomba gufata nabi mwamugomba gufata nabi ariko bari jewe ubona kwereka ingona namwe ko muba mushaka gufata nawe umuntu mu mupira mbeza ndakubwire shawa muhungu urabona uracafise impano yo kuririmba siko ariko mugira ikintu kihari rekana n'umwana wanje sha oya nane kumba ibintu by'ubusutwa ugomba kumwigisha ndiko ndamwigisha atera imbere ni umwana ni wamureka akagira impano yiwe ora mubabaye gusa umuvye we yamubyaye oya kubabaje none wewe oya ntamubabaye yamwitwa ngo ni sato ndababara rikamufata nabi none wewe akubabaza wabye wamuhimbira aka gahungu nako nyene karimwo mu bantu yabona umuntu ari mu byumvira muzamusuguma abantu wewe umvirize wewe abo nibo bantu bacu umvira subira kandi gero bwira umugore wawe umunyengagenge birakunda fresh atabikoze je nzovyikorera sawa none ko wabuze twebwe shabara twirukanyemo twahora tububu twari mu kino ino mu kukanga ego none usigaye bahehe basha nukuri ndakujana muhira sinogenda ntagweretse tuba hajya hepfo tugende ndashika ego
Erega je ne mpamvu nari maze iminsi nza kubarondera hajya nkababura. Neka share ko ntuzi kapanga ata adresse dufise umugabo yarabuze yari hinzushaho. Bacha baraduta hanze n'uturembe ni hatari. Tugende basi ndaharabe sivyo. Eko tugende. Erega nino ukunya. Nabona namoni yabicaye. Basha ngo hakina utubuye kare. Moni. Yaziga cyane gatebe twifiti. Iraho. Moni. Tera ndagushana rishiriye ba. None kubera kimwe mu kintu. Nika shaho ubuzima kandi tubayemo ntubuzi. Ntuzi ko umugabo atakazi yarafise. Kugera bari kwipigo. Ndose utwo ducoho hatwa amajana 2 nashimira Imana. Ni nahanye ni Imana yabikoze kugira ndonke naka karuri kinzu. Hatari. Mugabo none bimeze gute mu rugo kanshuti yanje. Reka ndagutere nkoro. Uri kujya musidukuru uvuye gusu. Nyimbo umugabo wawe yagiye kubwira umugabo we wanje. Eko. Hewe. Nasanze umugabo yavyimbye ngano yaje ewana atazambaye ataziyambitse. Kujya hagiye nasanze bagiye abagabo bacu. Barashigikirana natwe no gufatana mu nda tugashikikirana n'ahandi bajya. Ni inzira imwe. Niyo mpamvu ambwira yuko afise umugenzi birikwana abura kuja guhiga akazi nk'abandi bari. Je narinzi ngo ngiye kumurira nk'umugabo wanje kubera twumvikana mu nzu ndamubwira ibintu by'agateka k'abana. Yego. Ewe ahubwo ntarabimubwira niwe yantanguye kumbwira. Ngurumva ngo wahindutse agateka k'abana ngibiki ewe narumiwe ndifata ku munwa. Mugabo gusa je naramubwiye agateka k'abana karakenewe none gashahu. Kubera ari umugabo niwe ntotinya kubwira ukuri. Bisobanuye ko ngo umugabo wanje ngo sinereka kumubwira ukuri je namubwiye ukuri arashavura byimba ngano twamaze iminsi 2 mu nzu ata urabo wundi vraiment ngo nuko bitaba iminsi yose jewe ni iminsi yose uko bukeye uko bwije ukavuye mu bagenzi biwe ashika ntuka ubu hone nzi ko twimukiye mu nzu ngira ngo ibarabaye nenzi ko byari gupunguka ahubwo ubwo byarongerekanye. Rero je singira ico mfata nico ndekaza muramuze muranserukako kuko urazi ko abagenzi bose bampezeko niwe nsigaranye wenyene. Urumva rero ndakubwira sai isi hatari si wewe si jewe aha twese turi ku gipimo turahanzwe. Ahubwo je ico mbona no kwiyegereza Imana umukobwa tugasenga kubera ivyo je ndiko ndabona buri muntu ari ku gipimo ciwe. Ahubwo jewe ko ndahabonye tuzandahicisha reka ntahe wa mugabo wawe ntasanga havuga ngo nivyo ndiko ndakubwira. Ndabizi nawe ko ari wundi ntatareka ndaguherekeza mwana inzi ko byo bipfumana bukebuke. Oya shani hatari kuvuga munsi umugabo wawe ni ngorane ndakurenza imitwe y'inzu. Moni sawa shaho tuzosubira sivyo. Monia bitere amakuru mwananje mwiza umeze neza wari wafunguye nishene Monia mu bana navyaye wewe nyene ni umwana mwiza cyane
n'umwana mwiza nayo mpamvu jewe papa wangomba kukwereka urukundo nakwiye kubandanya nzi ndakuryagagura ndakumerera nabi wo kuri umwana mwiza kandi uri umwana w'agaciro ikintu rero kihari rero Monya njyewe papa nakuronke akazi dushobora gukora uri umwana mwiza cyane rero Monya ako kazi rero kazotuma uronka amafaranga menshi uzoca kugura impuzu ugure ibintu byose bikenewe mbese uzoja no kwishure noneho ntushaka kujya kwishuri aha wali we rero ngaho ntunyankire siko kuko uyu mama wawe hari ukuntu adatahura umugambi rimwe na rimwe urana yuko ubuzima buriko buragenda buhindagurika ubwa mbere twaba mu nzu y'itafa ubu naho urabona tugeze rero urumva yuko dukeneye kujijuka tukarondera iki amafaranga kandi uraziko nagukunda cyane cyujya rero zitambiye Omonya visa jisho kurindi mambo poa uri umwana w'ubwenge wewe agahunda rero nejo rero tuzoca tuja kwikukaza tuzohira ngaho mu Kamenge tumanuke mu Kamenge tuje muri ville haje rero muri ville niho twasanga abantu bimpuhwe dukorera amahira siko unamusi ushaka kujiki ubugari n'isosiso we ntugire ikibazo kabisa nuko bimeze ndaririmba mbabaye kuko bibabaje nanjye ndi umwana n'abandi bana ndaririmba mbabaye kuko bibabaje ndaririmba mbabaye kuko bibabaje ndaririmba mbabaye kuko bibabaje nanjye ndi umwana n'abandi bana ndaririmba mbabaye kuko bibabaje ndaririmba mbabaye kuko bibabaje Rafiki, uri umwana mubi kweli. Uri umwana mubi vrema. Rafiki, nawe kweli nkaguhiga nkakubura hariya. Kwari musi. Kwari musi. Cyagitindi cyaje kugutina. Yarahindutse. Ubwo mumbwire shatani ko yahindutse Imana. Yarahindutse ubu yakudeye ngo agiye kurondera akazi ngo tubaba bose. Niko yakubwiye. Unaje cyane yiga. Nguce wiga. Shaje kijya kigabo so wawe sindamwizeye kabisa. Yambwiye ngo no musi ngugiye cyangwa n'isosiso. Yemeye kabikugurira. Eraga namuhinduye we nikutabizi. Twarahuye mu barabara bari kumwe n'umugenzi wiwe. Narabakubise. Joseph Jinata. Bose. Narabakubise ndabahindero. Nabonye afise ibikomere. Bose narabakubise bose ku murongo. Bose. Namuhaye indero. Kwisi nakubwiye ko je ntapye naye. Rero akazi. Ndakaze cyane aha umfitinishe pum. Amakuru y'imisi no. Aha ndarugerereye kuva hariya mwari mubandaza n'amaguru n'agasiporo ngo bimukiye ngwiye kukanga ndaza ndiruka ndabaza bambwira ati bandanye aha rero nari ntashe ariko cyenda kubona. Gusa ariko papa wawe sha Jesu wawe ujya mugabo budasindamwizeye yarahindutse kwe umuntu ahinduka ku maso ntahinduka ku mutima. So wawe afise amaguru nk'ibinono by'inka so akari n'inzigo so wawe hageje namubasha ujya musi nagome ndamukubitire mu maso yawe ndamuhindero ndamwerekeje nako tutangana so wawe ujya ko bakarabye kumukubita so wawe rega menga n'ikintu Imana yapfuye gushira so wawe menga yakoronejwe na bya bisasu byo kwantuze yakwabotine
so wawe nikiza cha corona urumva rero je nayisanzwe ngiye bandanye ibyo warurimo bandanye ibyo warurimo Akubabarire. yari karakubwira ibiki wewe nariko ndamubwira Ingwa, yuko ingwa. nariko ndamubwira ko bapoteye engo wowe umusi duhura nakubwiye ngo iki ujya munsi duhura nari nje kwishyuza ya marori yanje wa mugenzi wa yantwara ibyo rero ndakubwira rero shawa gahungu siko eh haji ntabwigwa ibwirwa nuko amaso atukuye kandi agasozi kinahanurwa kahiye abagabo babona siko wewe duhura na Bosco sinakubwiye ko nagushaka ngaha mu rugo none amarori yanje hariya twahora tuba ku mubande wo haruguru ntitwaharese turizi rino byavuye ku bukene none ko hariya nagiyeyo kubaraba numva ngo barabirukanye mviriza ndakubwiye siko singeneye amajambo menshi ndiko ndategura imigambi yiwanje ngaha muri uru rugo sinkeneye ivyampinga na ruyonga sinkeneye ivyo bitari ngaha muri uru rugo sinkeneye ikintu na kimwe reka ndi umusani wewe umusani mu rugo iwanyu kwaso apana turumvikana nshaka ibintu birebire ego nawe ariko umenye yisi katari we wayiremye Fisaduru wayo kwicara hano hose bo inzira amavuta Rafiki bayi Bye. umubwire ujya muga amera zamarari yanje ngo aya maso wowe naho ibyo uri kumbwira reka sindakubona kutugora sha reka kutugora Rafiki Dufise uyu byinshi niwe byo wavuze gukora. ngo yahindutse Rafiki bayi Bye. Fash. Ewe fash. ubaye mu mahoro meza wewe None byanje ntubizi. wewe kuva kare twakubuza ntugende kuri urya mugabo amagogo uzoyamana aho uzokwama wicukira kila misi yose ngaha yangiye iminwa yumye ukamenga n'urage None ngiki ndafise ibyonge. ubuzwa n'iki none so wavyiteye kubura je mva mu ntara ya ruguru nzi no kurondera aho uba kuko ari amajambo menshi dusigaye twumva dushikira muhira akatubabaza ahantu mboye na juko ariko ndafise agahinda n'umubabaro kandi agahinda n'umubabaro mwatumye mutera n'umuryango urumva twebwe dusigaye twumva ibi amajambo adushikira hariya yuko umugabo wasigaye agenda gusabisha umwana muri ville wowe uri ngaho ukora iki nk'umugore wiwe nk'umufasha wiwe amugutwara n'uri hehe mbe arazi ujya mwana ko ari Burundi bwejo ujya mwana nambone ngo afise ubumuga kujya afise ubumuga bwo mu mubiri ko mu mutwe arakomeye ugera ukiye kuja mu ishuri akiga kamera nk'abandi ariko ntavyo mwigira mubona mushya gusamera imbere gusa Wewe uracavuga. Jewe ntako ntagerageje kurwanira agateka kurya mwana wanje kugira ntibamujane kumusekesha mwibarabara. Umugabo yarase kunyumviritsa. Ahubwo narakubitwa nkarara ubusa nkarara hanze. Ahubwo ntiwari kubibwira jewe wari gushikira umushinga ntawe wanje akaba ari ubibwira wowe ngira yo nakumviritsa. Nawe jewe ngaho nta nico mfise mbere navuga. jewe urazire ico ngiye gukora rero jewe ujya mugabo je ngiye kumuhangara kuko nashobora kwica akaduza ku mwana kujya urumva ujya mwana arico yovamwe namba mu mwana nwe kumurera mu duto gumuryango tugende tumwirerere